imyuga n'ubumenyi birakomezwa yashinzwe n'umukuru wacu wadukunda umujene w'ukuri wimbona kazoza yarabonye kure yubaka kazoza imyuga n'ubumenyi birakomezwa Seforerusi turakwishimiye inkingi y'iterambere urumuri rw'ejo. Turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'imyuga cy'Urusi. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Mwotwidondora. Nitwa Dusabe Bonaventure. Sanzwe ndongoye kino kigo cy'imyuga cy'Urusi. Egome Bonaventure Dusabe nimwe musanzwe murongoye kino kigo tubona gifise ibitari bike. Mbega muri make abariko baradukurikira haba ku radio canke kumbonesha kure mwoshobora kubabwira muri make kino kigo kigizwe n'ibiki mukakidondora vy'ukuri. Ego nashaka kubamenyesha ko kino kigo c'imyuga c'Irusi kiri ku musozi witwa Rusi, commune yitwa Shombo mu ntara ya Gitega. Uvuye Gitega centre kuri province Gitega uza ngahi Rusi ni nk'iminota 30 ufashe imodoka ukata gato irenganye barabara imanuka kuri Shombo kuri commune ucubona ahandi irindi barabara hariho pancarte icikumanukana Irusi kuri kino kigo c'Irusi. Hama iki kigo nkuko mwabivuze tucita ikigo c'imyuga ariko mu gifaransa tucita Centre de formation polytechnique de reconversion professionnelle de Rusi. Turigisha hamwe n'ivyo byo kwigisha musanze muzi nk'abasirikare nibo dukunda gutanga akarorero baja mu za bukuru bafite imyaka nka 45 babakiri bato rero bashobora guca baza ngaha bakagico bita reconversion. Nico tubona ijambo riko reconversion professionnelle. Hama mu mfunyafunyo citwa CFOR, iyo CE ni centre, FO ni formation, hama iyo yanyuma ni reconversion. Ego nico kigo. Egome cyane turumva yuko ari ikigo vy'ukuri gifise ibikorwa bitari bike bishobora kugana ku iterambere ry'igihugu. Mugarero nk'umuntu atazi ikigo ca Rusi arashobora kwibaza ati mbega iyo myuga ivugwamwo ni yihe vyifashe gute? Nkuko mwagiye murabikwirikirana catangiye kubakwa kuva mu 2020. Hama igituma cabayeho nuko habayeho rusansuma y'abantu bize bafite ama diplome barababaza igituma batafise ico bariko barakora. Hama baca basanga benshi muri bo barafise diplome mugabo kandi ntibafise ubushobozi bwo kwita technique guca baronka akazi sur le marché du travail. Baca baravuga bati birakenewe ko tushiraho ikigo congerereza ubumenyi abantu bize basanzwe bafise ama diplome. Iyo niyo ntango ya mbere yo ko kino kigo c'Irusi kibaho. Baca bavuga ati dushiye ikigo rero dushiye ibikoresho byose bikenewe umuntu ahejeje amashure ataronse ubushobozi bwo genda kugira stage professionnel ashobora guca agenda Irusi yige amezi kuva kuri 3 kuri 6 kandi nkuko ashobora kuronka diplome ashobora kwiga n'imyaka 2. Hama ubaye ngahi Irusi murabona aho turi hari klima nziza hameze neza ushobore kwiga wongera ukora. Nico gituma tuvuga ko pratique biri kuri mu bice 80% ubu bikorako urabikora. Kandi twari twifuza ko utegeza guheza uzi ufise nk'ikintu ko bita prototype y'ibintu washoboye kwiga kuri kino kigo c'Irusi. Hama rero bisata bihari dufise bisata byinshi bitandukanye. Turahera ku gisata ca mbere c'uburimyi. Mu bintu batoye byotuma byoteza imbere igihugu harimo uburimyi. Murazi ko ibice byinshi kwijana by'abarundi abayeho kubw'uburimyi bacavuga bati ukuntu twobongereza ubushobozi ubumenyi ku buryo ko twahora turime neza kandi bice twimbura byinshi bice bidufasha mu iterambere ry'igihugu. Hariho korora hama nyuma y'ivyo bivuye mu kurima no korora turashaka kubihingura ivyo transformation agroalimentaire. Hama ikindi cagata dukora nibijanye no kubaka. Nitwatembera murabibona turafise n'inzu banyinshi bamaze kubaka bagira ko ama pratique nibo bagize ikibanza baduza impome barashaka n'ibindi byose nibo bavyikorera bya bice 80% byo pratique. Hama ikindi gisata ni gisata kijanye n'ama cooperative. Murabizi hari ama cooperative mu gihugu hose hari na bita sangwe ku misozi yose y'u Burundi. Ayo bavuze bati basanzwe bariko barakora kandi bafise ibyo bariko barakora mugabo birakene ko tubongereza inguvu surtout kubasanzwe barongora ayo ma cooperative. Bacavuga ati kandi dushiye igisata kibongereza ubumenyi. Ahirusi hari igisata cigishije ama cooperative. Ikindi gisata ni ibintu electromechanique.
electromekanike mu Burundi mu gutera imbere kwacu tuja muri 2040 ndetse aho twari dufise ama-industrie amahinguriro ayo mahinguriro arakeneye abantu babikoramwe bafise ubumenyi aha rero turafise ibikoresho dushobora kwigishiriza ko umuntu avuye ngaha nawe akaja gukora asanga afise ubushobozi bwo gushobora gukora muri ayo mahinguriro kuko turizera neza ko hateza gushingwa amahinguriro menshi kugira ngo Uburundi bushike kuri iyi vision twashizeho. Ikindi nuko hariho ibintu vya electricité twavyise energie, hari umuyaga nkuba w'izuba, hari wa regidezo hydroelectrique, dufise hari photovoltaique, hari biomasse, izo zose turazigisha ngaha mu kigo ciruzi. Ikindi ca nyuma turigisha byo gukora ama modoka, byo twita mécanique automobile, tukatugira n'amamoto. Hamwe n'ivyo turigisha nko le soir ku mugoroba turagira ama conference. Ibyo bintu twaje kuvuga vya mbere ni technique, muga turakina ibindi twita soft, ibyo twigisha nka leadership, twigisha la vision kuko Uburundi burafise vision iri hamwe, mugabo kugira vision twishike ko nabanyagihugu bazoyikora harakenewe ingore menage. Hariho rero bavuga ngo urugo gwifashe, hariho umuntu aca tumwigisha mu rugo gwifashe, hariho umu individu umuntu umwe nawe uteza ku ofisi mbona kazoza, hamye mbona kazoza yo mu rugo bacagira mbona kazoza y'urugo nagaje dutwara ku mbona kazoza y'igihugu. Rero ivyo byose tuvyiga le soir gushirako n'icongereza, turabafasha tukabongereza niveau y'icongereza n'igifaransa ngaha muri Sephora ya Ruzi. Nico itomba n'amazina hariya ngo ubuntu house, tuvyita kugira abantu babimenye ko en plus yo kwiga le technique uteza kwiga aussi indani guhinduka kwa vrai ni mu mutima. Neza cyane. Murakoze cyane umuyobozi mukuru, turumva ko kino kigo by'ukuri ari shingiro rikomeye giterambere ry'igihugu. Ariko rero tugarutse ku gisata c'uburimyi, murazi yuko na nyene cubahiro umukuru w'igihugu akunze kubigaruka ko ati nico gisata kizoteza imbere abarundi na rijya abatari bake bakora uburimyi. Mugabo tuvuge kucerekeye guhingura ivyarimwe. Abarundi barafise ingorane. Ivyo barimye n'igihe biba umwimbu wabaye mwiza, ukuntu babibika biraba ingorane. Mbega mwebwe murabona byo kuri ko kino kigo kigiye kubera inyishu abene igihugu muri ubwo burimye, muri uwo mwimbu wabo baronse, kugira ivyo baronse boshobora kubihingura kandi bigashobora kubika ikatangora? Ego turafise ivyo vyizigiro, twaranabitanguye mu byo twatanguye kuvaloriza. Hariho nk'akarore nk'imi inanasi turakuramwo ji yayo, muga bijya bisigara bijya bintu by'inyuma henshi barabita, ariko twe twatanguye kubivaloriza, tuvyanikira, tumaze kuvyanika twikuramwo ifu. Iyo fu ishikora nka aroma, kigira kamoto kari naturel, dushaka kubishira kubitumbura canke tukabishira kuma biscuit canke biscuit turiko turakora hariya mu materiye. Ico ni cambere, ni valorisation canke kugira chaîne de valeur y'ibintu sanze turima hano. Mu bindi bikurikira bijanye no kurima, dutegura kugira multiplication des semences. Muje haheze nk'umwaka turi hano mu migambi dufise ariko tugira multiplication des semences, tuzishira les communautés kugira ngo baronke ibiterwa vyiza birobanuye, bigaca bidufasha nabo bimbuye nako gashobora kubagurira ngaha muri Sephora Ruzi. No kuvuga ko turatwara muri transfert de technologie muri communauté, nabo bimbuye akatuzana tukabagurira, tugira transformation muri ajya materiye mwabonye muri bya bikoresho, bigaca bituma rero abantu dufasha tukaca tugira hariho chaîne de valeur, mugabo wose akabaho liaison hagati ya communauté na Sephora Ruzi. Rero kubijanye no ku conservation ibyo tugize, turakunda kwibona nk'ivyamwa vyeze usanga ari vyinshi hirya no hino, mugabo kandi kubibika bigaca bibingorane. Turafise abahinga basanzwe baratanguye kubikorerako, rero turibaza ko turafise ivyizigiro vyinshi ko twebwe ngahiruzi nitwagumana irishaka dufise ko dushobora gushika kwico kintu muvuze ca conservation y'ibintu twimbura ngaha mu gihugu cacu. Hama nkuko mwabibonye, sinzi ko mwasomye kuri rya vision twagize le hangar. Zijya hangar rero twacafye dushaka kuzozubaka, twasanze mu karere hari ibigori vyinshi. Ibigori biri ngaha mu karere niyo vyeze urabona ko stockage no nyine atera ikibazo. Rero turashaka gufasha tugakontribuer muri stockage ivyo bintu abantu bimbuye, hamaga tubitransforma, après la transformation tukastocka kandi bikwije les conditions zisabwa pour le stockage. Rero turibaza ko ivyo bintu byose muvuze ko dushobora kubishikako. Ko tuganira n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'imyuga Sephora Ruzi, turazi yuko leta y'u Burundi yaramaze gufata intumbero yuko tugenda tugana ku mbono
kazoza y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Mbega mubona kino kigo ikintu kihe kigiye novuga guterera nk'agacumu kubumwe kugira iyo mbono dushobora kwishika katangora? Kino kigo mu byatumye kinavuka muri vision 40-60 dufise uburundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060. Hariho article ya 15 ivuga yuko duteza kuba dufise abakozi bashoboye binguvu bafise n'ubuhinga bukwiye. Murabibona aho vyanditse na hajya ni nka devise tugenderako, nukuba ko Sephora ruteza gukontribuwa mu kuronka abakozi bashoboye bashobora gufasha muri amahingura azovuka muri bwa burimyi bwa kijambere, bya bindi byose twiteguriye kuzoronka ko hariho les indicateurs zerekana igihugu cifashe. Aho rero kirasabwa kwika gifise n'abakozi bashoboye. Ivyo rero nivyo tuko turakora ko ngaha muri Sephora Rose. Muranabibona nako naho inyuma yanyu, naho inyuma yacu hari ahantu tukonoga pour la vision 40-60. N'abanyeshuri barabizi ko ibyo tubigisha byose c'est pour la vision 40-60 kugira turonke ni main d'œuvre, tukunda kwita ni main d'œuvre qualifiée bafise ubushobozi bukwiye, hama kandi tugafasha no mu kugira la production kuko ni école entreprise. Umunyeshuri araza agasanga tiko turakora nawe agakora agafasha no mu iterambere igihugu. Yego murakoze cyane. Ariko rero mu bindi bintu twabonye kino kigo vy'ukuri kiragira n'ubushakashatsi, twabonye ko bagira ubushakashatsi mu vyerekeye uburimyi, haba mu vyerekeye kumenya irivu hotegwamwo iki n'ibindi. Ariko twagomba kumenya mbega ubwo bushakashatsi muri ko muragira muri kino kigo hari ico buriko burungura imiryango canke ababanyi ba kino kigo hirya no hino? Cyane gose twarigeze kumva nyine icubahiro umukuru w'igihugu avuze ati rega rimwe hari gashaka gukoresha imashini mbwa tukareka tugakoresha abene gihugu kugira ngo baronka akazi. Twe turafise imashini mwazibonye amatracteur arima, ariko rero twarabonye neza ko twozikoresha uruhande rumwe urundi ruhande tugaha amahirwe n'abene gihugu akaronka amahera makeya. Rero turafise abantu bashika 250 bariko bararima kuri notongo. Iyo tongo turafise amahegitari atari make ashika hafi 100. Turashaka rero kuririma uko turarondera n'uburyo usanka ubuhari kugira ngo dushobore kuvaloriza ino tongo dufise, ridufashe muri autofinancement dushobore ikigo cirusi cibesheho kitarindiriye leta. Rero mu karusho twahaye abene gihugu hari abariko baradufasha kurima duhemba ku munsi kandi abo nyene barashima nibaza nimwashika mukababaza barababwira ko araho cabashikanye kubera ko baronsa akazi ngaha muri Sephora Rose. Rero ni nk'ama cooperative au fait. Bamwe rero naba twitwa le peuple autochtone nibo twazanye no bariko baradufasha kurima, ni benshi cyane kandi turabona ko byabafashije mu minsi bamaze gutangura gukora hano muri Sephora Rose. Ubu twaratahuye neza irusi ko leta ni jewe leta ni wewe. Rero ntituvuga ngo ibintu ni vya leta aje twifata ko dushaka, nibaza ko dufise sens de responsabilité kandi bidufasha ko turiko turabifata neza bizotuma bimara igihe kinini neza cyane. Turiko turatembera hano muri kino kigo twabonye hari inyubakwa zagiye zitwa amazina na meza mbere, twabonye ngo ikigori pro building, twabonye agakwavu pro. Kubera iki ayo mazina mwayatoye gutyo? Yavuye kure yadufashe nk'amezi 3 giraje gutora ayo mazina. Hari abadufashije abigisha bamwe twasanzwe turi kumwe hano. Aya mazina yadutwaye igihe kinini ko twabikoze taranagira recruitment y'abakozi, twacukira abantu 3 mugaka dufise n'abandi baza bakadufasha bake. Ariko rero byatwaye umwanya munini ko twariyumviye duti wasanga ariko ngo bloc administratif ngo bibliothèque ugati ibindi byo abantu bose bamenyereye. Rero umwana kugira ashobore kugira innovation birakeneye ko abona ibindi bintu atari bwabone. Hari byo mutabona twe mu mutwe biriyo muzosanga biri ngaho. Iyi avenue twa avenue de possibilité uri kuraca ngaho. Hari udupancarte tuzokora. Turashaka hano dushira nk'abagwiza atunga bo kwisi dusanzwe tuzi. Rero umwana ashisa hirusi ntazobaza kujya muntu ninda cagenda kuri internet akaronda ko turafise internet nini. Gusumbiye mufise Bujumbura ngaha turayifise. Rero amakondisha arahari meza. Rero abana bashaka kuntu boya profita. Rero turashaka amazina kuburyo umwana ashobora kurondera hama akavuga ati gwahundi unaka ni naka bigaca bimufasha kumva nawe ko bihindura mentalite yiwe. Rero ikigori pro aha mu karere muzobibona ni mwagaruka muzosanga hari ibigori byinshi ngaha mu karere. Rero cha turavuga ati mu materiel yose dufise ni kiye kintu twovaloriza gusumba ikindi. Cha dusanga ni bigori cha tuvyita rero grain d'or. Ni ryatire mwabonye grain d'or kavuze ati or kuri rusi ni les céréales cancane ikigori. Rero bya ntuvyibagire ka tuvyitire ni nyubakwa kugira uwari wese ashise ngavuga ati ikigori pro. Mwibuke ko dufise objectif uzoronka
ama de stockage ama bayita gute hangar de stockage dushaka gushamwa ibigo tukabibika neza bikadufasha reko tugira na transformation nziza rero nivyo twari twabigiriye agakwavu pro niko juste mu mugambi w'igihugu hariko teza korora inkwavu rero rusishi contribute mu kugira ngo izigwize hama ihe nabandi yigisha n'abagenda kubikora dans les communautés. Abantu bakigwa muri kino kigo hasabwiki mbega umuntu asohoka avuye muri iki kigo afise iki? Ico kibazo ni kibazo ciza cyane nico nakunda no kutubaza mu marezo sosio dukoresha cyane nka Twitter bakunda kubaza ati umuntu ashobora kuza irusa barinde abafise niveau ingana gute asohoka afise iki rero nashaka ndacishure aha hariho itegeko ry'umukuru w'igihugu ryugura kino kigo citwa décret risigura ko zo kwakira abantu surtout repariye abagiye kwishure abatagiye kwishure aho se tuzobakira ngaha muri kigo umwe wese mu nyurabo rero uye ordonnance nayiherekeza iyo décret y'umukuru w'igihugu itwemera kwakira abantu hajeje humanité irashaka kuba technique irashaka kuba pédagogique irashaka kuba umuntu hajeje aya mashuri yisumbuye ni afise uruhusha kuza kwiga hano wari yize imyuga nka za CM za CFP nawe kugira ashobore kuza hano bisaba ko abamaze imyaka 2 ariko arakora nka stage professionnel ariko umuntu twakira niveau ya nyuma dufata ico bita niveau minimum ni humanité canke technique pédagogique izo zitandukanye hama ubu mugabo twaragize amahirwe twafite n'abahejeje master biga hano bariko bariga umwuga abahejeje ama université bac bari hano bariko bariga umwuga hama gusohoka n'ukwaye ikigo cirusi bashaka kugira formation itandukanye nizi twasanzwe twarakoze bisigura ko uraza irusi ukiga un module iyo module irubatse ku buryo yihejeje yonye ushaka kugenda gusaba akazi iyo module rero ciguha ico bita certificat nitwe tuyitanga ngaho irusi iyo module ihejeje ishora kumara amezi 3 kuja ku mezi 6 urumva wiga ikintu kimwe atakindi kintu kivanga amezi 6 nuko utagenda uri umuhinga ubu uri umuhinga cyane cha tuguha iyo certificat tuguhaye cha tugatuma ko abandi bakaza bakiga wewe rero urashaka gusaba kandi ukaza kwiga indi module zikaba zibiri zikaba zitatu urashaka kugira ama module menshi agaca guha ama credit 120 ayo ma credit 120 uba wize nk'amasaha 1800 turavye umuntu yiga nk'amasaha 8 ku munsi wawize imyaka 2 aho ucironka diplome bita BTS brevet de technicien supérieur ariko nkuko twabibonye bivanye niyo tiko turaja kuri biye vy'imbona kazoza twashinye ko dushira imbere le module uriga module ushatse kayicira hagati ugacugenda gukora akazi ugarutse ugati ndagarutse kwiyongera ukagaruka kuko amakredi yawe turayabika twaratanga ico bita informatisation y'iyi centre ubu umukozi urashaka kumukurikirana utirakwesha udupapuro byose ukabiraba presence urashaka kuyikora utirashaka udupapuro je twatanguye kubikora ntituraheza l'informatisation muga plus de 50% twaramaze kubikora ubu birakora neza rero nivyo tuguha uhejeje tuguha certificat kandi urashaka kubicira hagati ukigira kongera ukagaruka kuko ibintu byawe byose turabibika urindiye umwanya munini nk'imyaka 2 ucuro nk'iyo BTS brevet de technicien supérieur kandi bisigura ko muri kazoza twaremerewe guformation tout reparier twashobora kugira recherche professionnelle ihagaze ku byo twimbura ku byo dukora electricité twashobora kugira na master professionnel na doctorat professionnel muga ico twemerewe ubu niyo BTS uwinjira hano abafise iyo humanité générale hama formation yacu iri modulaire wiga module ushaka gwa certificat ugacugenda ugakora akazi gushika kuri urwo rugero murakoze turumva n'abantu baba barize mugabo biravugwa yuko n'aba bantu usanga bakora umwuga kanaka mugabo watarupapuro babifitiye ariko babimenyereye turatanga akarorero nk'abajya bakorera mu buyenzi bakanika imiduga mbe bajya ngo hari icyo mushobora kubafasha kinini ya cyane nivyo twita muri rurimi rw'igifaransa valorisation des acquis de l'expérience muba mumaze igihe muri ko murakora muri ku kazi mukaba mukoze imyaka 15 ukaba uzi guteka neza ukaba uzi kubaka neza ukaba uzi gukora imiduga neza ukaba uzi gukora amatara neza mugata kintu kikwerekana kuzi kubikora rero Burundi ko bwemeye kuja muri East Africa akareka Africa y'ubuseruko canke muri vya ZRECAF muri Africa tugahana ibintu abantu rero abantu biwacu kugira baronka ayo mahirwe ko bagenda mu Rwanda bagakora bakaja muri Kongo bagakora bakaja muri Tanzania bagakora bakaja muri Zambia bagakora nuko ubu ufise ikintu kivyerekana kuzi kubikora haro kumenya kubikora haro nuko ufise ikintu kivyerekana kuzi kubikora nivyo rero tubafasha sitwe twenye tuzobikora
mu bushikiranganje budutwara bw'indero baramaze gushiraho ico bita le cadre national de certification et de qualification. Iyo cadre irahari, ibitabo birahari, hasigaye ko bitangwa bikaja mu ngiro. Ungene bizokogwa tuzaba dufite abantu bavuye mu mahinguriro atandukanye, abigisha basanzwe bigisha, abakozi ba hano, izo bari commission. Hama uwo muntu avuga ati je ndazi kubaka inzu, azoza tumuha ibikoresho, hama yubake tayo kwa bizi, hamushe tumuha icemeza ko azi kubaka. Azi gusakara, tuzomeka ko azi ibyo gusakara, nuko nyene tuzobikora. Bizoba ari ibintu vyiza cyane bizofasha ugwaruka rwo mu gihugu cy'u Burundi n'abakuzi. Akabazo ka nyuma murantonga, murabona uno munsi ingorane ihari, hariho ingorane yo guhuza ivyigwa abantu bariko bariga abanyeshuri n'isoko y'akazi. Mbega uno munsi hariho ibisata mwatanguje ngaha, twizera yuko Sefor Rusi bivanye n'ibizoba bikenewe ku isoko ishobora kuzohava yongeramwo n'ibindi bisata kugira iyo soko y'akazi ironke abantu b'abahinga babishoboye. Ego nibaza ko twabitanguye burya ibisata tuko turakora sivyo twatanguye dufise, twarongeye ko n'ibindi tugira twenda turongera kuko turafise abantu b'abakozi ba hano barafise ubuhinga butandukanye. Umunsi twugura kino kigo twokwita officiellement kino kigo hari 26 juin, twarerekanye ibintu bitandukanye kunshaka kugira irrigation mu burimyi, kunkora amacoffre électrique twaradukura hanze ko twoshaka kuyakorera hano. Ivyo byose ikintu bidusaba conyene ni ibintu bitare consommable, nivyo bintu dukoresha kugira dukora ikintu gikoze. Hama ikindi tuko turakora dusaba n'aba partenaire bariko baratwumviriza, tugize imisi tuko turarondera ama banki kugira ngo ashobore kwakompanya abana bahejeje hano. Umwana wese yize hano ntibisigura ko cagenda acréer entreprise, mugabo ashobora kugenda kuba umukozi mwiza mu entreprise yabaye créer. Mugabo nabo nyine bafite ubushobozi bwo gucréer ziwabo bagatanga akazi. Rero tuko turarondera rero abantu benshi bashobora kwakompanya le Sefor Rusi, tugashaka nko kubagurira des équipements de démarrage ku bana bahejeje hano, bashobora kugenda nko ma coopérative abandi bakaja gukora. Ivyo rero twarabitanguye, turafise ama promesse natwebwe nyine tuko turarondera. Haro linye twacréer twita prototypage, twagize ko amahera make kugira babone gusa ko dufise iyo vision, ushaka ashobore kudufasha kuburyo umwana yize imikate. Hari ikintu tuvuga irusi twabivuze mu Congereza is not about certification but is about product. No kuvuga irusi ntituguha certificat muga dushaka gukora un produit, iyo produit niyo certificat yiwawe. Uje gukora imikate nukora umukate hama ucugenda nawe bikora iwanyu, kuko nivyo dushaka abantu benshi bakora mu mihingo bavamwo, hamushe turonka abantu benshi bagira products. Ivyo twarabikoze, mukurikirane imbuga zacu ngurukana bumenyi murashaka kubibona, tuko twerekana ibyo abana bakoze. Ari kurima hajya hepfo nimwahashika murabibona bararimye imirima, biraboneka. Rero ivyo twiga ni aspect twita pratique à 80%. Abantu mubanyigishirije ivyo navyo birashoboka hano muri kino kigo? Muri kino kigo birashoboka. Turigisha ibi bisanzwe nk'abandi bose, ariko twakarusho no dushimikira cyane ku byo gukorako, uvyiga wongera ubikorako, byo twita aspect pratique ku bice 80%. Inyuma y'ivyo rero turakira n'abandi bose. Hari nk'umuntu ariko kuza ngaha yatubwiye ibintu agomba gukora, bwa ati ndakeneye abakozi benshi. Abakozi rakeneye ni bafise vision iyi entreprise yiwe. Ratubwira ati je nshaka nk'abakozi bomfasha muri ibi. Rero twesha dukoranya abahinga bacu dufise hano n'abandi bo hanze, bakaja hamwe bakatwigira le module twoshobora kwigisha abo bantu uwo muntu atuzaniye. Ivyo rero turabikora. Twagomba tunabitangure muri Weza Power, batuzanira abakozi dushobore kubigisha bamonta ivyo bintu vyabo, hama natwe bagaca basohoka bagenda gukora aho hantu. Rero nibihugu bashaka kuvuga turakeneye abantu bizi ibi mwatwigishiriza, shatuhamagara mu gihugu katubigisha hamwe katubarungika aho hantu. Ivyo bintu rero birashoboka. Ikindi rero ciza turiko turakora kandi dushobora kugishikako nuko iyo aspect yo guhuza ivyigwa n'akazi, aya mamodule yose yakozwe irusi bari bavyizeko nk'ibintu bijanye n'uburimyi. Abarundi benshi babayeho ku bw'uburimyi n'ubworozi, rero ivyo ntitubisiga inyuma. Ushaka guteza imbere igihugu hera ku vyo bakora, ivyo basanzwe bakora harimo uburimyi n'ubworozi, rero tuteza kubishiramwo ingufu nyinshi. Ibijanye n'umuyaga nkuba, murabona ko atamuyaga nkuba hari nta mahinguriro ahaba. Ibyo teza kuvyigisha ama cooperative ko yamaze kubaho mu gihugu, teza kubafasha twabongereza ubumenyi, byose biteza kuhaba. Rero ivyigwa biri rusi bavyize bisunga ivy'igihugu gikeneye kugira gitere imbere, gishikire n'imbona kazoza. Rero bisigura ko ibi vyigwa byose dufise rusi baravyizeko kandi bagira ama module ahuye n'ivyo bintu bikenewe.
ego nico gituma ico kintu turagikorako cyane muri Seforus neza cyane. Ariko rero mu gusozera abarundi bati nta vyama vyerade by'ukuri mwatubari ibintu byiza byinshi kandi kino kigo gikora ibyiza, mbega hari utugorane twoba tuhari, hari ico musaba bamwe n'abandi? Ego intango yarabaye nziza kandi ibikoresho byinshi abana batanguye hano byaragenze neza, ariko mugabo nibazo byo ntibishobora kubura kuko turiko turaduga buhoro. Rero mu byo dukunda kubura harige bisaba umwanya munini baye n'ama procédure dukoresha dans les banques, ni ibintu bitare consommables, nivyo bintu bakoresha kugira umuntu yige neza yiga bikorako. Rero ivyo bintu bakoresha izo consommables vraiment zirakunda kuduhanga. Leta yaraduhaye uburyo, ariko kandi n'ingene tubukoresha navyo usanga bifata umwanya munini, ugasanga abana barindiye umwanya munini ivyo bintu bitaraboneka. Amatwe turacariko turarima, turashariko turorora, ntituratangwa kuronka umwimbu, ariko rero imbere yuko umwimbu uboneka hagize abadufasha tukaba dufise les consommables zikenewe, nibaza ko cyo bikintu ciza gose. Ica kabiri turafise abakozi dusanzwe turiko turakorana kugira kino gigo gitera imbere, tuba hamwe twese hajya muri rya nyubakwa mwabonye hajya. Leta yaraduhaye amahera make yo gutangura inyubakwa, mu minsi mike izotangura ariko ndishobora kuyiheza. Rero tugasaba abantu bose bashobora gufasha bagaterera, barashobora gutera ico kintu kagira, ariko turashimira ministère cyane, ministère twarirwamwo, ushikanganje twarirwamwo, ibyo twabasabye byose vraiment barabikoze bivanye n'uburyo buhari, nako twatiko turabikorera ko kugira ngo dushike kwihangiro twihaye. Ico cy'inyubako yabigisha hamwe niyaboneka kizo ari ikintu ciza, hacaba umuntu haca yumva ko ari independent. Hama ikindi niki kijaye no kwa kompanya abanyeshure bahejeje irusi. Abanyeshure barize barafise ubumenyi buhagije, turafise umupartenaire yitwa PAPPGF akorana na Banque Africaine de Développement, baraduhaye ibyo bikoresho dufise, bariko bariyumvira n'ingene bo kwa kompanya abanyeshure bahejeje hano, ariko ntibirakunda. Rero tugasaba yuko abantu bose babishoboye les partenaires bashobora kudufasha kugira ngo twakompanye abanyeshure, bashobora kugira amakengatino n'ivyo bize birakunda ko boshora tukabamahera bakayakoresha. Irusi ntidushira imbere certificat, twashize imbere ico twita ro produit. Rero iyo produit twashize imbere nuko umuntu yize ivyo gukora imikate, arakora umukate tukawubona ko yawukoze imbere ko tumuha certificat. Rero umuntu azi gukora umukate yakoze iyo two kwita prototype, nibaza ko ushamwa amahera ntiyohomba cyane. Nako kandi twaba tuhari kugira ngo zo mwakompanye cyane abarezi sanzwe dufise ngaha muri Seforus. Icanyuma hari ikintu twashizeho citwa incubation. Le centre d'incubation iri muri Rusi no gufasha umuntu ahejeje formation n'ingene tubihuza na entrepreneuria. Arusha tumwigisha ibyo bintu byose bikenewe, ingene ashobora kubika amafaranga yiwe, ukuntu ashaka gukorana n'izi za OBR, ibyo bintu byose bikenewe kugira ngo uje mu bintu bya entrepreneuria canke business, ukuntu ushobora kwishobora neza. Ibyo byaragiye. Rero les investisseurs, les entrepreneurs ntibogira ubwoba baje irusi twoshobora kubakira kandi bikagenda neza. Imyuga n'ubumenyi birakomezwa, Seforerusi turakwishimiye, inkingi y'iterambere, urumuri rw'ejo, twese turi bajene kwiyubaka neza kubera ishure ryadutoje byiza.